Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndagwaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunzi w'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndazi gushikiriza. Mu cigwa giheruka twashimikiye ku vy'Abisirayeli bari bemerewe kurya n'ibindi batari bemerewe kurya ari vyo bizira. Twaranaganiriye ku vy'icacumi no ku vy'umwaka w'isabato. Twokwibuka ko Abisirayeli Imana yabahaye ivyagezwe vyinshi ngo ntibapfe uko bayifashe kandi ntibapfe ivyo bariye kugira ngo barinde icoshobora kubanduza cose kuko ari ihanga ryera ryatoranijwe n'Uhoraho. Imana yarababujije kwifata nk'uko abatazi Imana bifata no kutagendera mu migenzo yabo. Ibi turabibona mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe mu gihimba ca 14 umurongo wa mbere n'uwa kabiri havuga ngo mwebwe muri abana b'Uhoraho Imana yanyu ntimukikebagure ku mibiri yanyu canke ngo mwiharanguze ibimwerere mu bitwariro kubw'uwapfuye kuko muri hanga ryera ryarobanuriwe Uhoraho Imana yanyu kandi Uhoraho Imana yanyu akaba yarabitoranirije mu mahanga yose yo mw'isi kuba ihanga yiharije. Twarabonye kandi ko Abisirayeli bategerezwa kwirinda no kuvyo barya. Hari ivyo bemererwa kurya n'ivyo batemererwa kurya ari vyo bizira. Ibintu Imana yababujije kurya ni ibintu bisanzwe ari bibi vy'umwanda kandi bishobora no gutuma bagwara. Imana rero yabibabujije ku neza yabo atari kubw'idini gusa. Muri iki gihe ibyo kurya vyaragwiriye kandi nta vyagezwe bidasanzwe Imana iduha kuri ivyo. Mu vyo bari bemerewe kurya mu bigenda ni ibikoko bitanduye. Hariho ibimenyetso bibiri biranga ibikoko bitanduye. Ivyo navyo ni ukugira inzara ziri n'umwanya hagati, bikagira inzara kubiri, bigatako bikuza. Ivyo nivyo bari bemerewe kurya mu bigenda. Ivyo bimenyetso birafise ico bitwigisha mu buryo bw'impwemu. Ubwa mbere, igikoko caba gifise inzara zibiri n'umwanya hagati. Ico rero kigashobora kuba ikimenyetso cerekana ko abizera bategereza gutandukanya ikibi n'iciza. Ubwa kabiri, ibikoko bitanduye vyaruza. Ivyo bitwigisha yuko dukwiye kugira umwanya wo guhekenyera ijambo ry'Imana. Dukwiye kurinezerererwa nk'uko vyanditswe muri Zaburi ya mbere umurongo wa 2 havuga ngo ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho kandi ivyagezwe vyiwe nivyashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Umurongo wa mbere w'iyi Zaburi uvuga ko uwo muntu ari wahiriwe. Kwiyumvira ku ijambo ry'Imana no kurisubiramwo uko niko kuryuza. Ibikoko bikwije ivyo bintu bibiri nivyo vyitwa ibitanduye ari vyo bari bemerewe kurya. Mu biba mu mazi naho ivyari vyemewe kuribwa nibifise amababa n'ibigaragamba. No mu nyoni harimwo izari zemewe kuribwa n'izitari zemewe. Twabandanije turaba ivyagezwe bivuga ivy'icacumi. Twasomye mu gihimba ca 14 c'igitabo co gusubira mu vyagezwe duhereye ku murongo wa 22 tukageza ku wa 23 havuga ngo ntimuzobure gutanga icacumi co mu vyo mwejeje ku mbuto mwateye uko imirima yanyu izokwera uko umwaka uheze. Icacumi c'ingano zanyu, ic'umuvinyu wanyu, ic'amavuta yerayo yanyu, ivyavutse ubwa mbere mu masho yanyu
n'ibyo mu mikuku yanyu, muzobirire imbere y'Uhoraho Imana yanyu, ahantu azoba yaratoranije ngo hashire izina ryiwe, kugira ngo mwige kubaha Uhoraho Imana yanyu ibihe byose. Imana rero yari yarabasezeraniye ko nibayikorera izobatungisha. Muri ubwo butunzi bakaba bategerezwa kwitwararika gutanga ica cumi. Ico ca cumi bakirira imbere y'Imana bagasangirira hamwe. Ku mpera y'umwaka wose ugira gatatu naho bategerezwa kuzana ica cumi kivuye mu byo bejeje byose muri uwo mwaka, kugira ngo Abalewi, inyambukira, imfuvyi hamwe n'abapfakazi baba iwabo baronke ico barya. Biraboneka rero yuko Imana yitwararika abakozi bayo kandi ntiyibagire n'abatishoboye. Twasozereye ikigwa cacu tuganira ku vy'umwaka w'isabato ari wo witwa wo guhebera abandi imyenda. Uwo mwaka w'isabato ugeze, n'abajakariye abandi baca barekugwa kandi bagatekererwa ku mukuku, ku vyo mu bigega no ku vyenguwe mu bwato bwa ba shebuja, bivanye n'uko Uhoraho yabahaye umugisha. Ariko umugurano iyo agombye kwigumanira na shebuja ntawamubuza, yaca yemera bakamutobora ugutwi, kuko yaba yikundiye shebuja. Nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, mbega wewe wumva ugomba kuguma uri umuja w'icaha canke ugomba kuba uwidegembya muri Kristo Yesu? Agakiza karateguwe. Yesu Kristo yaje kutwitangira ku musaraba, kugira ngo uwumwizeye wese abohoke ku caha, aronke ubugingo budashira. Nuko rero uhinduke umwana w'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu. Mu cigwa c'uno munsi tubandaniriza kuri iki gitabu co gusubira mu vyagezwe mu gihimba ca 16 n'ica 17. Turihweza ivy'iminsi mikuru y'Abisirayeli, twongere tuganire ku vy'ibihano vy'abasenga ibigirwamana. Mu gusozera turaza guca ku masonga ivy'ukwimika umwami. Abisirayeli bamye bafise iminsi mikuru myinshi, ariko hari hitatu yahimbazwa kurusha iyindi. Iyo nayo ikaba yari Pasika, Pantekoti hamwe n'umunsi mukuru w'amahema. Reka rero turabe mu ncamake ivy'Abisirayeli bibukijwe ku vy'umunsi mukuru uwo ari wo wose. Duhere kuri Pasika. Pasika wari umunsi Abisirayeli bibuka aho babohorwa ubuja bari barabayemwo mu gihugu ca Egiputa, maze bakiyemeza kwitwa ihanga rya Yehova. Dusomye muri iki gitabu cyo gusubira mu vyagezwe igihimba ca 16 imirongo 2 ya mbere, ivuga ngo ukwezi kwa Abibu muzokwame mukugira gukuru, mwitondere ivya Pasika y'Uhoraho Imana yanyu, kuko mu kwezi kwa Abibu ariho Uhoraho Imana yanyu yahengereye mw'ijoro akabakura muri Egiputa. Muzotange ivya Pasika mubihe Uhoraho Imana yanyu kw'ikimazi, mubikuye mu mikuku yanyu no mu masho yanyu, mubitangire ahantu Uhoraho azoba yatoranije ngo hashire izina ryiwe ngo rihabe. Inkuru za Pasika turazisanga no mu gitabu co Kuvayo igihimba ca 12. Turibuka ingene Farawo umwami wa Egiputa yatanguye kwanka kurekura Abisirayeli ngo bave muri Egiputa, kandi Imana yari yatumye Mose ngo aje kubarekuza abakure mu marushwa barimwo. Ibyago vyaciye biza ku gihugu ca Egiputa, ariko Farawo naho nyene ntiyemeye kubarekura. Yagiye kugondozwa na ca ahantu hamwe kugira ngo baherereze hamwe ibimazi vya Pasika. Ivyo turabisoma kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'8 muri iki gihimba ca 16 co muri iki gitabo co gusubira mu vyagezwe. Reka dusome iyo mirongo. Havuga ngo ntimuzotangire ikimazi ca Pasika mu gisagara na kimwe mu vy'Uhoraho Imana yanyu azobaha, ariko ahantu Uhoraho Imana yanyu azoba yatoranije ngo hashire izina ryiwe ngo rihabe,
muzoba ariho mutangira ico kimazi ca Pasika ku mugoroba ku kirengazuba, arico gihe nyene mwaviriye muri Egiputa. Aho hantu nyene Uhoraho Imana yanyu azoba yatoranije, muzoba ariho mutara inyama zaco, muziharire, mu gitondo muheze muhindukire, musubire mu mahema yanyu. Imitsima itambiye muzoba ariyo murya kumara iminsi 6, maze kuwugira indwi muze mugire ikoraniro ry'agahebuza, mushengereye Uhoraho Imana yanyu, ntihazogire igikorwa muwukorako. Uwo munsi wa Pasika rero bahavuye babwirwa kuzokwama bawuhimbariza i Yerusalemu. Ico gihe abagabo bose n'abahungu bakuze bategerezwa guhurira i Yerusalemu bava mu mihingo yose y'igihugu. Turabe naho umunsi mukuru ugira kabiri ari wo wa Pentekote. Tubanze dusome kuva ku murongo w'9 kugeza ku murongo wa 11 w'iki gihimba ca 16. Haravuga ngo, muzoharure amasabato indwi, muyaharure muhereye igihe mutanguriye kwimbura amahonda. Umunsi ukurikira ayo masabato indwi muzowugire mukuru wo kuninahaza Uhoraho Imana yanyu, mu gutanga amashikanwa muyatanze nk'uko bivuye ku mutima, nk'uko azoba yarabahaye ngo rihabe. Munezeranwe n'abahungu banyu, abakobwa banyu, abashumba banyu, abashumbakazi banyu, abarewi babiwanyu, inyambukira, imfuvyi n'abapfakazi mu bana. Ayo mayinga indwi batangura kuyaharura haraye havuye Pasika. Aho yaba ari iminsi 49. Umunsi ukurikira nawo ari wo ugira uwa 50 w'abari kw'isabato. Iryo jambo Pentekote ryavuye mu rurimi rw'Ikigiriki rikaba risobanura ngo 50. Uwo munsi wa 50 ari wo wa Pentekote niwo witwa uw'ivyimburwa. Umunsi mukuru ugira gatatu nawo ni umunsi mukuru w'amahema. Ivy'uwo munsi mukuru turabibona ku murongo wa 13. Havuga ngo, muzogire iminsi mikuru y'amahema kumara iminsi indwi. Nimwamara kubika ibikubiswe mukubitiye ku mbuga no kwengura umuvinyu wo mu mato yanyu. Uwo wari umunsi mukuru w'umunezero, nawe nyene wamara iminsi indwi, kandi wahimbarizwa i Yerusalemu aho Imana yatoranije. Birumvikana rero ko umuhungu wari we wese yategerezwa kuja i Yerusalemu gatatu mu mwaka kubw'iyo misi mikuru. Umurongo wa 16 n'uwa 17 iratubwira ngo, hazorenguke umuhungu uwo ari we wese imbere y'Uhoraho Imana yanyu gatatu mu mwaka. Barenguke hahantu azoba yatoranije, baze mu minsi mikuru y'imitsima itambiye no ku munsi ukurikira ya masabato indwi no mu minsi mikuru y'amahema. Ariko ntibazorenguka imbere y'Uhoraho iminwe misa. Umuntu wese azotanga uko ashoboye, nk'uko Uhoraho Imana yanyu azoba yabahaye umugisha. Iyo niyo misi mikuru yahimbazwa mu buryo budasanzwe, kandi ngo yari misi mikuru y'umunezero. Bamaze kubwirwa ivy'iyo misi mikuru, baciye babwirwa ivyo gushiraho abacamanza. Ku murongo wa 18 havuga ngo, muzoshireho abacamanza n'abashingantahe
mu bisagara byanyu byose uhoraho imana yanyu azobaha, mukurikije uko imiryango yanyu ingana, bazocire abantu imanza ziroranye. Imana yababwiye ko imanza zizokwama zicirirwa ahantu hagutse ku mugaragaro, kandi ngo hacibwe iziroranye. Ku murongo wa 21 n'uwa 22, Imana yongeye kugabisha Abisirayeli ku vyerekeye ugusenga ibigirwamana. Haravuga ngo, ntimuzogire igiti c'ubwoko ubwo ari bwo bwose mushingira Ashera iruhande y'igicaniro c'uhoraho imana yanyu ico muzokubaka, kandi ntimuzogire ibuye mushinga nk'inkingi, kandi ari ikintu uhoraho imana yanyu yanka. Imana yahimbagwa nuko abantu bayo bayisenga, ikababazwa nuko boshira imitima ku bigirwamana. Mu gihimba ca 17 naho co muri iki gitabo co gusubira mu vyagezwe, turabona ingene abasenga ibigirwamana bategerezwa guhanwa. Reka tubanze dusome umurongo wa mbere, uratubwira ngo, ntimuzogire ishuri canke intama biriko agasembwa canke bitosekaye muzoshikanira Imana ku kimazi, kuko ivyo ari umuziro kuhoraho imana yanyu. Ica mbere mu vyaha vyatumye Imana ihana abantu bayo nuko bayihereza ibitungwa bigwaye. Eka n'uwu munsi mu vyo dukora no mu nyifato zacu hari aho tugira uburyarya, tukibagira ko bidashoboka guhenda Imana. Nshuti yanje mugenzi, tumenye yuko Imana itadusaba kuyihereza ibimazi kugira ngo yikenure, ahubwo iduha akaryo ko kuyihereza kugira ngo iduhunde imigisha. Ntishobora kuduhezagira kuri birya dutanga nk'abavyikurako kuko bitameze neza. Umurongo wa 2 ubandanije kugeza ku wa 5 niho tubona ivyo abasaba izindi mana. Reka dusomere hamwe iyo mirongo itubwira ngo, muri mwebwe mu bisagara vyanyu vyose uhoraho imana yanyu azoba yabahaye, nihaboneka umugabo canke umugore akora ikibi imbere y'uhoraho imana yanyu co kuva mu isezerano ryiwe, akagenda agasaba izindi mana akazisenga, ari nk'izuba, ukwezi canke inyenyeri, arizo ngabo zo kwijuru, kandi ari vyo ntabategetse, mukabibarirwa, mumaze kuvyumva muzogira umwete wo kubibariritsa. Maze nimwasanga ari ivy'ukuri bidakekeranywa yuko ubuyobe bunganwa butyo bukorwa mu Bisirayeli, muzoce muzana uwo mugabo canke uwo mugore yakoze ico kintu kibi, mumushikane kw'irembo ry'igisagara canyu, mumwicishe amabuye. Imana yashinze ko abantu nk'abo bicishwa amabuye kugira ngo ihashe ubugarariji bwo gusenga ibigirwamana. Ico gihe mu mahanga menshi na cane cane mu Bugiriki basenga imana nyinshi nk'ukwezi, izuba, inyenyeri n'ibindi. Ivyo vyose vyatanguye aho abantu batanguriye kubaka umunara wa Babeli. Karya kari agatima ko kurwanya Imana. Vyarababaza Imana kubona abantu basenga ivyo yaremye, babura gusenga iyabiremye. Kandi n'ubu munsi niko biri. Imana iratunduzwa cane na wewe usenga ibigirwamana mugenzi, kandi ntizobura kubiguhora nutihana. Umurongo wa 6 uratwereka ko Imana yagabishije abantu ngo biyubare ntiyagire uwo hava hanwa ku karenganyo. Uwo murongo uvuga ngo, kugira ngo uwo muntu apfe azokwicishwe n'ivyabona 2 canke 3 bimwagirije, ariko icabona kimwe ntikizokwagiriza umuntu ngo yicwe. Imana ni y'ubutungane, yarizi ko umuntu ashobora kwiruka kurega mugenzi we kugira ngo amugirire nabi. Nico gituma yashinze ko atawofata ingingo ihambaye nk'iyo atumvirije ivyabona 2 canke 3. Ubutegetsi bw'ihanga bwa Isirayeli bwari ubw'Imana.
niyo yashiraho abaherezi bo gutunganya ibigoranye byose byo mu bantu. Mu by'ukuri ntibyari bikenewe ko haba umwami wo kubaganza, ariko turibuka ko mu nyuma bahavuye basaba Imana ngo ibahe umwami, nayo iramubaha. Yamubahaye kuko bayigoye, ariko nta mugisha babironsemwo. Muri Zaburi y'106 umurongo wa 15 hatubwira ngo ibaha ico basavye, ariko imitima yabo iyishiramwo konda. Yaba Imana ica yishura amasengesho yose tuyigoza, tuba turi mu kaga gakomeye. Harya yanka kwishura amasengesho yacu, amwamwe haba hariho igituma, kuko izi ibiri imbere yacu byose. Imana yari yategekanije ingene imanza mu Bisirayeli zizoza ziracibwa hatarinze kubaho abami. Mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe twariko turiga ko igihimba cya 17 umurongo w'8 haratubwira ngo niharamuka habaye urubanza runaniranye, ari mu byo abicanye canke mu by'abantu bapfa canke mu by'abakomerekanije canke izindi mburano zivyutse mu bisagara byanyu, mwebwe abazica muzohaguruke muje hahantu Uhoraho Imana yanyu azoba yatoranije. Imana ntiyari iyobewe ko hazoba imanza zikomakomeye nk'izo. Turasoma ku murongo w'9 kugeza kwa 11 ingene babwiwe kuzobigenza. Hatubwira ngo mushikire abaherezi ari bo Balewi, n'umucamanza azoba ariho muri iyo minsi, mubibashikirize. Nabo bazomenyesha uko baciye urubanza. Namwe nibamara kurubashikiriza aho hantu Uhoraho azoba yatoranije, muzokore nk'uko baruciye nyene. Muzokwitondere kubigenza nk'uko bababariye kose, mukurikire uko barushinze n'uko baruciye. Ntimuzotirimuke ngo muve kuri urwo rubanza babashikirije ngo murucisha ahandi. Imanza rero zashikanwa imbere y'umuherezi, kandi uko ziciwe kwaba ari uko nyene. Uwaramutse agarariza akanka ingingo zafashwe n'umuherezi yaricwa. Imana kubera ko yabona ko bazohava bayisaba umwami, yaciye iba irababwira hakiri kare ingene umwami yategerezwa kumera. Ubwa mbere uwo mwami yategerezwa kuba Umwisirayeli, ntabe umunyamahanga. Ayandi mategeko ajanye n'ivy'umwami turayasoma ku murongo wa 16 n'uwa 17 mu gihimba ca 17 havuga ngo ikibujijwe ntazokwironderera amafarasi menshi canke ngo agire abantu atuma muri Egiputa kugira ngo yironkere isinzi ry'amafarasi, kuko Uhoraho yababariye ati ntimuzosubire kujana iyo nzira namba, kandi ntazogire isinzi ry'abagore, kandi ngo ntibizohindure umutima wiwe, kandi ntazokwirundanirize ifeza n'inzahabu ngo bibisinzi. Ayo mabwirizwa yose yerekeye umwami nta na rimwe Salomo yubahirije. Ubwa mbere umwami Salomo yaragwije amafarasi bimwe bitangaje, kandi yagiye heshi Imana yari yarabujije abami. Ayo mafarasi cyari ikintu gihambaye cyo gukomeza ubucuti na Egiputa, kuko aho muri Egiputa niho hava amafarasi ya mbere meza. Ikindi cyakwegeye ibyago Salomo ni ukwirundaniriza ko abagore benshi. Abo bagore biwe nibo bahavuye bamuhindura agashira umutima kure y'Imana. Ikindi cyaranze ubutegetsi bwa Salomo ni ukwirundaniriza amafeza n'amazahabu. Amatagisi y'umurengera yatoza niyo yatanguye gutuma ihanga rya Isirayeli ryigabura. Amaze gupfa hoho haciye hagaragara ibice bibiri bitandukanye by'igihugu ca Isirayeli. Igice kimwe kikaba ari ico mu buraruko, ikindi naco mu bumanuko. Ibindi Imana yari yarageze byerekeye abami
turabisoma ku murongo wa 18 kugeza ku wa 20 ngo maze niyamara kuja ku nganji azokwiyandikishirize ibi vyagezwe mu gitabu abikuye mu gitabu gifiswe n'abaherezi aribo Balewi. Ico gitabu azocamane agisome imisi yose y'ukubaho kwiwe kugira ngo yige kubaha Uhoraho Imana yiwe, yitondere amajambo yose y'ibi vyagezwe n'aya mabwirizwa abishitse, kugira ngo abone guhangama ku nganji yiwe mu Bisirayeli hamwe n'uruvyaro rwiwe, kandi umutima wiwe ntuzokwishire hejuru ngo akengere abiwabo, ntazotirimuke ngo ave muri aya mabwirizwa ngo akikamire iburyo canke ibubamfu. Umwami rero yategerezwa kwisunga ijambo ry'Imana, yategerezwa kugira igitabo caryo ciwe bwite akama gisoma imisi yose y'ukubaho kwiwe. Iki nico kibereye abarongozi b'uwu munsi, kandi ni naco kibereye umwana w'Imana wese. Mugenzi wanje ukunda gusenga, reka turangize iki cigwa cacu c'uwu munsi dusengera abarongozi b'iki gihugu kubwira ijambo. Uhoraho umuremyi n'umuzigamyi wacu, turagusavye ngo ukore ku mitima y'abarongozi b'igihugu cacu, abarongozi b'amashengero yacu n'amashirahamwe rukristo, kugira ngo bame bibuka ko gukunda ijambo ryawe ariyo soko y'ubwenge bwo kurongora neza igihugu n'ibindi bikorwa barongoye. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ikigwa cacu cyo kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu 2 uturongo 2 duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.